Ndabaramukije bakundwa bene data mudukurikirane Ange Mishemo wa Imana uko baravugana nonge kuba akaze mese mu kiganiro ukuri kubohora igano canyu kibafasha gukura mu buntu kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaye kaze mwese mu nyigisho y'uno munsi. Inyigisho no munsi tugiye dusangira ijambo biciye mu buryo bwa video ngaha kuri YouTube. Mbonera nakajyo kubamenyesha yuko ikiganiro kuri kubohora tunagicisha kandi ku buryo bwa WhatsApp. Kuri WhatsApp bisi yose mu gatondo kuva ku munsi wa mbere guca ku munsi wa gatanu aho twigisha ijambo ry'Imana ikadufasha kumenya Kristo no gukora mu buntu bwiwe. Rero ukeneye kwa kinzo nyigisho ngo kaze utwandikire kuri +1 kongeza rimwe amajana 27 amajana 15 Ange Mishemo wa Imana aho muherereye hose mushobora kwakira izo nyigisho. Aho kandi tunazishanga kuri YouTube, kuna YouTube channel ya YouTube channel ya YouTube ukuri kubohora. Wibuke mukurabino nyigisho gire subscribe canke share na like kugira ngo izinyigisho zishobore gushikira abantu benshi. Mizo nyigisho rero tugerageza kwigisha ijambo ry'Imana nkuko riri atatu dukuyemwo atanico twongeyemo. Ikindi naco tugerageza kwishura ibibazo yabigoye biri mu mirongo Bibiliya abantu sanga batera kuzazanirwa bikabafasha gutahura ngo Yesu yakoze kandi yarangije rimwe rizima. Rero uyu munsi nagira turabe inyigisho ijambo rikunda kuzazanira abantu benshi, abantu benshi bakunda kubaza ivuga murongo ukunda kuvuga ngo Imbere mw'abakora ibizamusinzi Ndabamenya. Abantu benshi uwo murongo bakunda kwibaza yuko Yesu yari kuvuga yuko azobwira abantu bamwizeye, abana b'Imana bamwizeye ko bakora ibizira kandi bazoshobora gutabwa mu muriro. Bababwira ati Imbere Zinigeze Ndabamenya. Ushobora kuba uri muri abo, ushobora kuri muri abo bantu bafise ukuzazanirwa kuri uwo murongo, ushobora kuri muri abo bantu bizera kumbure yuko agakiza ushobora kugatakaza. Iyi nyigisho rero ukuri kuvyerekeye abo Yesu azobwira ngo Imbere Zinigeze Ndabamenya. Iyi nyigisho azagufasha gutahura. Nagira turabe ijambo ry'Imana rero ntahenze kurandira. Tuje mu ijambo ry'Imana muri Matayo 7 Matayo 7:21 niho nza gusoma. Ndaza gusoma indi mirongo mikenya kumbure kugidufasha gutahura mbega umwana w'Imana arashaka kubwiga ngo Imbere Zinigeze Ndakumenya yarizeye Yesu umwami n'umukiza. Aha sindiko mvuga abanyedini, sindiko mvuga abantu bavukiye mu muryango w'abakristo, ndiko mvuga abana b'Imana jewe nawo twizeye twavutse ubwa kabiri tuzi ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bwingo bwacu kandi tubibayemo tubigenderamo. Turasoma Matayo 7:21 aravuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari kuwukora ivyo data wo mu ijuru agomba, atari uwukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami si wazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ikintu kirakomeye abantu bavuga mwami mwami Seigneur Seigneur Lord Lord mwami Bwana Bwana. Uno munsi abantu bose turamukanya mu Barundi n'Abanyarwanda wumva Bwana sifiwe kaka, Bwana sifiwe, Yesu ashimwe ndugu, Imana ishimwe, Yesu ashimwe. Urumva bose baravuga Imana ni nziza, Imana igira neza, Imana yangire neza yarantabaye. N'igisuma kiravuga ngo Imana yakigiriye neza kivuye kwiba ngo ntibagifashe. N'umwicanya avuga ngo ntibigeze bamenya ngo Imana ishimwe kabisa, ngo ntibadufashe ngo ntibabimenye. Urumva mene data abantu bose bavuga mwami mwami. Ari mu no context Yesu nuko abantu akabwira abanyisirayeli bari munsi y'amategeko kandi benshi bita ngo nabana ba Aburahamu, Imana ngo ni data wabo. Ikindi kirakomeye cyane. Anye uyu murongo ariko aravuga aratwiyasinza yuko sabantu bose baravuga ngo Imana Imana, Yesu Yesu, mwami mwami, bose zija mu bwami bw'ijuru. Kuko muri kino gihe ho ni benshi Christianism ni dini uno munsi ryarakwiriye ku isi yose. Abantu bose baravuga ngo mwami mwami, ariko ikibazo none ni bose bavuga ngo mwami ngo bazoja mu bwami bw'ijuru. Yesu yavuze oya, tuvuze ngo ni bose tuba tuko turabesha kuko siko yavuze ngo abamvumereza mwami mwami sibo bose bazokwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ariko ukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Ikintu gikomeye ngaha rero mokre ni kugira winjire mu bwami bwo mu ijuru nuko ukora ivyo data wo mu ijuru agomba. Niki kintu kirakomeye kuko hejuru ku murongo 15 kumanuka wanashaka twasome aravuga ngo mwirinde abigira abavugishwa n'Imana. Mwirinde abigira abavugishwa n'Imana. No munsi ni na benshi basi n'amatitre bongera kama prefix, amatitre nyera komeye cyane bibongera ku mazina yabo ku matitre yabo. Mwirinde abigira abavugishwa n'Imana. Umva bigira ntibagizwe saba abavugishwa n'Imana nabigira isofond de prophète bigira abavugishwa baza kuri mwebwe bambaye nk'intama
baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Bambaye nk'intama bishushanije, bameze nk'abantu beza, bameze nk'abavugishwa b'ukuri, bigira abavugishwa b'ukuri, ariko indani mu mitima n'ababingira, indani mutabona. No munsi nibo benshi wanashaka, nibo benshi, nibo bari populaire, nibo buzuye uno munsi bari ku social media, nibo bafise ama mega churches, ibichurch binini, ibishengero binini, ariko byuzuye mu buzimire. Bigira abavugishwa n'Imana ariko mu mitima wabo n'ingwe, nibikoko, ni dubu. Bambaye nk'intama inyuma, bavuga neza, bavuga mwami, bavuga Imana ni nziza, bavuga Yesu, baravuga ibintu bisa n'iby'Imana, baragira motivation mu kwigisha, bakubwira ibibazo byabo, bakubwira abantu mwe nari babi, bakubwira amafaranga zana. Abo onye nibo bavugishwa b'inyoma. Bene data, tuzagira inyigisho mu minsi iri imbere ibiranga umwigisha w'ikinyoma, ibimuranga. Hama mushobora gusuzuma ijambo ry'Imana ko ribivuga, kumbure ndazi ko bizobafasha kudakora abantu mwita bigisha b'inyoma atarabigisha b'inyoma. Naho mwigisha mwita bigisha b'ukuri kandi arabigisha b'ikinyoma. Ijambo ry'Imana yo nyonyene dushobora kudefinisa umuntu icari. Avuze ngo baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi, nibikoko bahereza kukurya. 16 muzobamenyera kuvyo bama, kuri fruits, ku bintu bigaragara hanze, kuko naho wonyegeza ibintu gute hanze ukishushanya ibiri ndani bizotinda bisohoke. Nje bituma uko umuntu yumvira niko avuga. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi ibyo uvuga byo yumvira akaba ari byo uvuga ni nabyo nakora. Biragoye ko uvuga ibitandukanye nuko wiyumvira. Iki kintu kirakomeye cyane. Muzobamenyera kuvyo bama, mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke insukoni ku bitovu. Reka dufate, hari uwo kwamura umwembe ku giti cavuka civoka, ntibikunda. Igiti cyose ca mico bisa. Rero nta mashaka kuvuga ngo umuntu mubi hama ngo yitege ko ibintu byiza, ntibikunda, kuko nabantu b'ibinyoma. 17 nuko igiti ciza cyose cama ivyiza ariko igiti kibi cama ibibi. Nuko biri cama ibibi, nabo bavuga mwami indani ari amadubu y'inkazi, bazokwama ibikorwa by'idubu, ibikorwa bibi. 18 igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ibyiza, ntibikunda. 19 igiti cyose kitama ibyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Mu Gifaransa avuga ngo porter, bavuze ijambo porter, kugira ibyama. Ntibavuze ngo igiti cyose kidaproduce. Inyigisho twarayize kumeneza kwishira ko ngaha ku gakate hejuru kuri video kugira mushobore kuyiraba, birajanye n'ibituko turiga. Igiti cyose cama ico kiri, uri igiti kibi wame bibi. Ushaka kuvuga Imana, ushaka kuvuga Yesu, ushaka kuvuga Bikira Maria, uvuge Yosefu, uvuga beranda, uvuge abamarayika, uvuge n'ibinyabugingo, uvuge ibintu byose wishushanye mu kuvuga, uvuge n'akaju kiyoroheje, indani Yesu atari yuri dubu. Ikintu kirakomeye. Sigenda yivuze ushaka kwigira mu profete, mu mvugishwa, ariko indani uri umuntu Imana itagaya idashima. Nuko muzobamenyera kuvyo bama. Arasubiye kugarukana ku byamwa. Ibyamwa biragaragaza umuntu icari, bene data. Mushaka kumbwira rero ngo waravutse ubwa kabiri ugacubaho nk'umupagani. N'ibintu biri bidahuye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bw'Imana bwaraserutse, buzanira agakiza abantu bose, butwigisha kwikunkumura icaha, butwigisha kwiyambura urukundo rw'isi no kugwanisha akagiye kuba byiza. Icenje kubw'ubuntu bw'Imana butwigisha. Rero aba bantu bigira ngo n'abantu b'Imana ariko indani atari abantu b'Imana. Nje tuba ku 21 Yesu aciye avuga ati umuntu wese amvumereza ati mwami sazo kwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora byo data wo mwijuru agomba. Urumva ikintu gikomeye cyane ni gukora ubugombe bwa data. None ubugombe bwa data nubuhe? Iki ni kintu gikomeye. Kansome ku murongo wa 20 hamanaza gusoma urundi murongo muri Yohana. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami ntitwavugisha mu izina ryawe, ntitwasenda amadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe, niho nzobajinjiburira ntaho nigeze mbamenya mviraho mwabakora ibiziramo. Iki kirundi bakoresha muri Bibiliya kiragoye, n'amajambo utamenyereye gukoresha kujinjibura n'ibindi, ariko muri ubwo bisigwa ni kwirukana, gushibura, gutanze. Niho nzobatanze amajambo yumvikana. Rero Yesu yavuze ijambo rikomeye ngo ntawe uzokwinjira mu bwami bwanje atari ukora ubugombe bwa data. None ubugombe bwa data nubu kene la volonté de Dieu nubuhe? Eka dusimbire muri Yohani 6 umurongo 39. Bene data, namandiko nababwira ko Bibiliya yisobanura. La Bible s'interprète. Ijambo ry'Imana risobanura. Nje tuma
atakintu twongera katari nico dukurako naho rimwe rimwe hari abantu batabura ko hari ibintu bakuyeko canke wongeyeko. Yohani 6:39 haraba ngo kandi ico wantumye agomba ngiki. Mwumvirize, ico wantumye uwo ni Yesu aravuga, ico wantumye agomba ngiki, ico data yatumye Yesu agomba yuko mu byo yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Ubugome bwa mbere bwa data agomba yuko abo data ye bose yahaye Yesu muri makabize Yesu Kristo mwami n'umukiza akavuga bwa kabiri abo onye atanumwe azozimira. Ubwo n'ubugome bwa data. Ariko hari abantu mwigisha cyangwa mwigishwa yuko wavutse bwa kabiri ushaka gutakara, kandi kujya murongo abwira ngo mvimira abakora iziramwe ari wewe uri umwana w'Imana. Yesu niwe nyene yivugiye yuko ubugome bwa data bwa papa adashaka ko ari umuntu numwe yamwizeye ari muri Yesu azimira atakara, kandi ko data ari we canke Yesu azomuzura ku munsi w'iherezo. Iki ni kintu kitwemeza ko agakiza kadatakara. Ujya muganira n'uburi kuravuga ujya nkuru Yesu akaravuga ntareka abwira abana b'Imana ko bazotakaza agakiza, ariko avuga abantu bigira bigishwa b'ibinyoma, aba prophet, abantu indani ari babi ariko inyuma bigira abantu abeza. Mwibuke ko Yesu gihe yigisha kiya gihe yagubabwiye abakuru b'idini ko ari imva zisakaye inyuma neza kindani zarabuze. Iburundi murabizi ku mpanda abantu usanga barubakiye ama etage, barubakiye imva y'igitangaza. Bene data munko murankurikira ntagira umuntu ntawara nabi, warabuze umuntu wawe bishabikoreshwa n'urukundo, ariko indani ntaba ari ibintu byiza. Umuntu aba yaragiye byaraheze. Nje tuma bitubwira ko twizera uyu mubiri uzosubira mu ivu, ariko imwe muri yacu ntipfa, no mubiri uzozugwa wambika ubwiza buhoraho, ubwiza butabora. Rero ikintu gikomeye Yesu yakarabwira ati mwege mwitaho inyuma cyane, ariko indani muri abantu babi. Rero ntariko arabwira abantu yuko abana b'Imana bavutse bwa kabiri bashobora gutakaza agakiza. Ibyo ntibi Bible navyo yigisha, amadini aravyigisha, abantu bigisha inyigisho z'ibinyoma datari ubutumwa bwiza baravyigisha, ariko Bible ntiyigisha ko umwana w'Imana yavutse bwa kabiri ari mu muryango w'Imana, ari mwe na Kristo, yinje mu muryango w'Imana, yishaye na Kristo ahantu ho mwijuru, bashaka kumukura ahantu ho mwijuru akamukura bakamutahaza. Iyo niyo ari ubutumwa bwiza, si ubutumwa bwiza, iyo ni bad news, ni mauvaise nouvelle bigisha iyo, kuko ni inkuru itera ubwoba yicavuto. Kandi abantu bakunda ko abantu dukunda ibintu biteye ubwoba, fake news niyo dukunda. Rero arasuzika dusumira ngo 40 ngo kandi kuko iki aco data agomba. Mu gicongereza avuga ngo this is the will of the Father, ceci est la volonté du Père. Mene data ngo kuko iki aco data agomba yuko ubona umwana wese akamwize akanu wese mu gashire kwa karongo, ubona umwana wese akamwizera, haleluya, akamwizera agira ubugingo budashira, nani nzomuzura ku munsi w'iherezo. Ubona umwana wese akizera Yesu agira ubugingo budashira kandi azomuzura ku munsi w'iherezo. Mwere data, ubu nibwo bugome bwa data, kandi ubugome bwa data nuko uwamenye umwana w'Imana wese ayize Yesu Kristo yitandukanya n'ikibi. Nubwo n'ubugome bw'Imana. Twavuga ku bugome bw'Imana mu buryo bwagutse, kumbe nzokwishingisha bwa kuvyeka ubugome bw'Imana. Nuko abantu benshi iyo tuzi ubugome bw'Imana bumva ibyerekeye ibikorwa, bumva ibyerekeye ministeri, umuhamagaro wanje, ingabire yanje. Ni byiza ivyo, ariko ibyo ça fait partie ya bimwe mu bugome bw'Imana ku buzima bwawe. Kandi ubugome bw'Imana ni Kristo. Yesu niwe volonté y'Imana. Tuzobona ubugome bw'Imana ko ari kugira Yesu azokiza abantu. Bene data, kugira ngo uwamwizeye wese ntazapfe rubi. Rero atari gukora ubugome bw'Imana, gukora ubugome bw'Imana wizere umwami wacu Yesu Kristo kugira ashobore kwama ibyama byiza, ashobojwe na Kristo muri we, ari yatashe kuri Kristo. Atari abantu bigira ngo nabavugishwe kandi mu mitima ari abantu babi. Ano munsi baruzuye. Kadusimbire muri Matayo, kandi usubire mu Matayo 22. Ngo benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami ntitwavugishwa mu izina ryawe, ntitwasenda amadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjibura ntaho nigeze mbamenya. Iri jambo kumenya, abantu bazanye ibikorwa bakora, n'abantu basa n'abari mu bikorwa, birukana abadayimoni, basengera abarwaye, bakoresha ibitangaza, banavugishwa. Ariko Yesu ababwiye ati ngo mvi imbere mwabakora ibiziramwe sinigeze ndabamenya. Iri jambo kumenya, to know, connaître, ni jambo mu kigiriki oida. Abagira ubushakashatsi muzogira ubushakashatsi, ni jambo oida mu kigiriki. Iryo jambo oida risigura kumenya,
kugira ni imigenderanire ni ya connaissance nkuko ndiko ndavuga ijambo ry'Imana ni ibintu ningabire ndiga ijambo ry'Imana hari connaissance afise sindiko ndavuga ibintu ntazi navumukanye no munsi oya ni ibintu nzi nize nahishuriwe umwami yamweretse yamishuriye mbice mu ijambo ryiwe bere data ni connaissance ni kujya womenya umugore wawe madamu wanje ndamuzi gusumba abantu ngira benshi ndamuzi kuko hariho ubucuti bufitaniye ni harya bavuga ngo Abraham amenya umugore wiwe Oida amenya umugore wiwe bavyara Isaka urumva bavyara Isaka kumenya ni relation intime muri makababaro Yesu naho bari kwaratigita mu bintu vyiwe ntibari abantu biwe bari abantu bari kwarakora ibinyugu zabo para avuga ni jambo bagati umengo avuga ngo harabavuga Yesu kubwo ihiganwa kubwo ishari kubw'inyungu zabo ariko Yesu avugwa neza Yesu avugwa nabi igikuru nuko ariko aravugwa hari abantu nk'abo ariko aravugwa no munsi abarera ko aravuga Yesu uhere ku 15 nibajya abantu ba prophet abantu batama ibyabo byo kugororoka bariko aratigita mu bintu by'Imana baruzuye no munsi bene data nibo benshi kandi bo benshi mukurikira abantu bi autoproclame ko arabavugishwa ariko ari abantu baba escrow ari abantu bariko bandera itunga abantu babwira ko mutazanya amahera mudashobora no kuja amakoraniro yabo ari abantu bakora ibintu biteye isoni bakundwa bene data umwami Yesu ntashobora kugwaga kizama ngo atazaka kwake oya yarakwihaye nico camuzanye yaje kondera icazimiye iyi nkuru rero nibikiravuga kuri wewe nanje ko twewe tukaramumenye kandi yatusezane kuzutuzura ku munsi uherezo ntashaka yana kimwe gitakara usome Yohana 10:28-30 nta ushaka gukura mu kiganza c'Imana kubera ni data ni waguze muri Kristo nta ushaka gukura mu kiganza ca Kristo data yaguze mu kiganza ca Kristo arakomeye gusumba satani arakomeye gusumba wewe arakomeye gusumba icaha cawe n'ivyaha vyawe ukora arakomeye mumurikene singo ndabwira abantu ngo mugenda mu boko muca ngo mukora ivyaha oya ahubwo ndashaka kugurura amaso umenye ko Yesu yaje gucungura yaje guhagakiza yaguhaye ingabire kandi iyo ngabire itabora idatakara idapfa idahagaze kintu na kimwe ihagaze kuri Kristo Yesu bere data barabwira ngo sinzi Ndabamenya n'abantu batari muri we n'abantu atigeze amenya uno munsi hari abantu ugiye mu madini menshi birukana amadayimoni muri Islam sisi ko marimo bizi abayisilamu abashehe birukana amadayimoni semwanzi ko waruzi yuko muri Hinduism bagira exorcism birukana amadayimoni amadini menshi arabikora ivyo bintu muri Katolika abirukana amadayimoni bakoshinisha pro n'ibindi n'amazi ngo ahezagiye ivyo rero n'imikanga Yesu kuvuga ngo amadayimoni ngo wayiruka cyangwa wagiziki oya ntimimukanga ikintu gikomeye cyane no kugira ubucuti nawe nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe mwene data Yesu nta numwe azobwira ngo Imbere sinigeze ndakumenya yaramwizeye woshobora ati none ko nkora ibintu bidahesha umwami icubahiro mfise nagenge mfise ingesombi ibintu by'ibyaha bikimboshe biritubwira ngo vyiyambure nzoyivuga ko navyo nyene vyiyambure twiyambure cyane tuzingira ko vuba ngo twegere intebe y'ubuntu atabwo bwaturo nk'ubuntu budufasha mu gihe tugise dukenye ubwo igico kintu kikugoye kikuboshe gishira umwami wawe mubwira Yesu ati Yesu ngaharangoye ngaharananiye uri umwana nako kujya ku mwana yitwara na abantu mufise abana murabitahura nama ntangaburiro bw'umwana kuko kuva ngiza abana ndatahura Imana ngene mbona mu buryo butonya kuko sindabitahura nk'Imana ariko hariho image mfise y'umwana wanje arakora amakosa sinje ndamuta arakora ibintu akamena ibintu sinje ndamwirukana ashaka kumbwira nabi ari umwana gukankamira murabizi abana batashaka kubwira nabi hagukankamira rero gacha nambwira ngo ndagutaye ngo ntunyubaho oya ndamwigisha ngena tuvuga ndamwigisha na twitwara ahagana avuga ngo muhira ntugire ibi muhira ntugire buke ahagirinde kuko umwana wese yitwara zero uko muhira bameze uko bavuga cyo kintu gikomeye bene data umwami Yesu abagire neza abahishurire muze kuraba ndashinye igisho hejuru kuri video ngaha yindi ifatanye ivyerekeye amashami muyirabe kandi mwibuke mugiye subscribe mugiye share izi nyigisho zizobafasha gutahura ibintu byinshi byubake ku mwami wacu Yesu Kristo ngene mwokora mu buntu n'ingene mwomenya ukuri kandi ukuri kubabohora muraba munsi tuza kwandika ko ibintu bitandukanye mushaka kubona byerekeye inyigisho ngene tuzitanga naho tuzitangira umwami Yesu abagire neza ni Ange Michel Muhayimana mwana hezagiwe